Audio Jungle. Twaraciye ku mitumba itandukanye tugitangura urugendo, twaraciye ku ruzi Muzenga, isoko nziza ya Buhayira, twarabandanije aho twashika ku biti vyiza biteye igomwe biri muri Buhayira aho bita mu Gatega, ahari ibiti vyiza vy'iratiro mu Gatega, mu ntumbero yuko dukomeza urugendo. Twaricaye turaruhuka kubera urugendo rwari rutubereye rurerure, muri komine ya Bukinanyana, muri zone ya Ndora. Komine rero Bukinanyana igizwe n'imisozi myiza y'iratiro iteye igomwe, ikibira ciza ca Ndora, imisozi myiza ya Giterama, ya Giserama, n'iyindi mitumba myiza iteye igomwe gusumba. Turi mu nkuru ya INAMUJANDI, tuko dukora inkuru ya INAMUJANDI, tuko turondera ivyiza vy'inkuru ya INAMUJANDI, na cane cane mw'ishamba ryiza rya Kibira. INAMUJANDI yaba mu kibira ca Bukinanyana, muri zone ya Ndora. Ibikorwa byose niho yabikorera. INAMUJANDI ni intwari yiganzuye abakoroni, ashima kuza kuba ari umudamu wa mbere yatanguje kwiganzura abakoroni mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane muri komine ya Bukinanyana, ku mutumba wa Giserama, muri zone Ndora. Aha tugeze ni ku mutumba wa Giserama, agacimbiri ka Gatabo ya kabiri. Turiko tugana ishamba rya Kibira ku ruzi Gatare rwa mbere, twababa ku ruzi Ruvyirame,
uruzi ruri mukibira, uruzi ruteye igomwe, uruzi rukanye, uruzi turarujabuka twinjira mu kibira nyezina, twabandanije kugira twishikire ku cicaro ca INAMUJANDI. INAMUJANDI rero yibera mu kibira. INAMUJANDI yaratejwe n'ivyo mu kibira. INAMUJANDI yari afise abantu bamukunda. INAMUJANDI yari afise abamuvugiriza inanga, imiryango yose iracariho. INAMUJANDI yabaye intwarikazi y'umudamu canke umwigeme ariwe yase intwaro yo gukolonizwa canke ubukoloni mu kwiganzura abakoloni kugira yiganzure abakoloni, yifudikanya n'abandi kugira abandanye urugamba yari yaratanguje. Twarahavuye turabandanya turashika aho yaruhukira kugira ashikeho nyezina ku kirimba, ko twari kumwe n'abatari bake bari bagiye badufasha urugendo. Muri ico gihe baratweretse ibitari bike, twarahabonye ibiti bitandukanye, twarahabonye ubwoko bw'ibikoko bitandukanye, twarahabonye ivyiza vyinshi mu kibira ca Ndora, twarahabonye eka n'ivyo bita ubwiza bw'ishamba, twarabonye ibikoko vy'ubwoko butandukanye. Kubera urugendo n'uburuhe twari tumaze kugira, twarabandanije kugira dushikeho nyezina turabe ibiranga aho umwami yaba. Mu batari bake barazi icaranga umwami aho yaba, wasanga hari ibivumuvumu ndetse n'ibindi biti. Twarabandanije urwo rugendo n'uburuhe butandukanye, turashika aho hantu. Tuhageze twahasanze ibivumu vyamaze gusaza, vyatanguye gutoha, kandi turabona rero n'ukuntu ivyo bivumuvumu vyari bikorotiye canke bizungurutse urugo k'umwami yaba. Muri ico gihe abo twari kumwe twarayaze, baratubwira ingene vyari vyifashe, kuko hariho n'imiryango yabo yagiye ibura ba sekuruza babo bazira ivyiyumviro vya INAMUJANDI. Twarahavuye tuyaga na bamwe bamwe muri urwo rugendo canke muri ivyo bikorwa. Tumaze kuyaga, baratubwiye ingene ba sekuru babo na ba sekuruza bagiye barabura, bagiye bicwa bazira ivyiyumviro vya INAMUJANDI. Ufise imyaka 75, harico wowe uzi ku kijanye na INAMUJANDI? Ndakizi nyene cyo kuri INAMUJANDI nzi badata wacu bari batubwira na badata bavuga ati INAMUJANDI yari umuntu yari karagwanira igihugu. Nkuko urabona ko iyo umuntu ari karaforoma igisoda kiwiwe agiforoma akaca giforomera ahantu hagize. Sokuru niwe yararongoye n'umushinga ntaye uwo INAMUJANDI. Umva sokuruza wawe niwe yari umushinga ntaye uwo wa INAMUJANDI. None hari inkuru nyinshi yarafashwe baca baramujana ku bukoloni, baca bamujana Igitega, yitwa ntuze Rutoto. Yuko nyene yitwa Rutoto. Uwundi yitwa Ntiruja hato. Abo bose bari barabavuka barabavukana nyine bakavuga ati tugire dukurikira uyu muntu. Twebwe tumenye yuko natwe twohabuza iyi ntara yacu tukikura kwa bakoloni. Baca rero barabahiga babahiza ati umuntu yagendana na INAMUJANDI wese ni kumujana, tumujane kandi azofunga butazogaruka. Bace babajana n'ubu barafunzwe, ntawe baguya
bagoye igitego nyene babajanye kubafunga babajanye wewe wumva amatwa dusumira yoba yari umwe babiri batatu bane canke batanu bari benshi ahubwo gusa nuko ntabaza amazina bari benshi muri aka gace kahi iwacu nyene urabona ariko mbundiye we mbere soko waba we mnyisindi nyene imana zagize baje bamujana mu Rwanda baramufungira mugabo imana zaramugaruye yaguye no mugabo yagonze yaguye yari wa INAMUJANDI bari barabagendanye biwe bavuga ati reka tutane n'uyu muntu natwe turabe ko twakora kw'abakoroni. None kubwawe ubu twageze ku cicaraho INAMUJANDI na sogokuruza wawe yaraje kubwi wawe INAMUJANDI umufata nk'iki? INAMUJANDI ndamufata nkuko yari umuntu agomba kugarukira igihugu kuko y'intwari yari intwari. None bo mwibuka cyane ahubwo twomwibuka mbere tukamunamuha n'igiti kuko niwe yatanguye aba bose bagize bagiye kuserukira intwaro baserutse INAMUJANDI ari we yari yaraserutse imbere y'igihe. Bakunzi ba INAMUJANDI TV ngira twayibemereye nkuko biguma biriko biragenda aha tuko turayagira rero aha turi rero niho INAMUJANDI yaba yakorera ibikorwa vyiwe akongera kaba n'incoreke ziwe canke abasoda biwe bamugendanira abo basokuru bari nk'abasoda baragiye no kunyaga inka hariya imuntu ze iburimbi barazizana nitwe nyine bace babafatiramwe bazizanye ngaha badishaka kuzishira aho INAMUJANDI aha nyene mugabo ntimuzi ngene INAMUJANDI yafashwe ntavyo zina INAMUJANDI ntiyafashwe hafashwe abo kwari kumwe gusa ni kuvuga INAMUJANDI n'ubu ntabuzi ko yapfuye canke ntawuzi ko yapfuye nuko atapfuye. Mukuru wawe wambwiye ko ufise mukuru wawe yoba azi ko nibindi bikenya yoba afise nk'imyaka ingahe? Arafise imyaka nka 80 kuko urumva cyangwa 78 kuko turakurikirana. Nibaza nitwava mukibira tugasohoka tugashika mu kiruwa gihenya dusanga yaje namutumyeko wamutumyeko tubandanye igikorwa tugushimire cyane. Yego murakoze cyane nibaza ko hanyuma tuzosubira tukavugana ahubwo mbere tunavugana no kwiradio muri muzobiducisha ko twumve ko twashitse. Murakoze cyane twumve ko na wa musaza yavuga wa munsi numve mbere nitwa Bernardo Buchuma niko witwa. Bakunzi ba INAMUJANDI TV ngira murumva atari mu kibira hatanguye gusa nabi imvura igombigwe mu rero kubera tugomba tubandanye urugendo. Reka nyuma yaho twarasohotse ikibira mu rugendo rurengeje amasaha 8 twarabandanije turaseruka dusubira kwa ya mitumba twaje tuvuyeko turaza tumaze gushika gatabo nyene turaruhuka. Mu nyuma yaho twarabandanije kuri Ndora Centre tugeze Ndora Centre twaciye turuhuka kugira twigabe bukeye tubandanye urugendo. Twarabaye Ndora bukeye twabandanije urugendo rwacu twaciye duca kuri komine ya Bukinanyana. Tumaze gushika kuri komine ya Bukinanyana twarabandanije urugendo rutoroshe dushika muri komine ya Mabayi twarahagumye umwanya utari muto. Nyuma yaho urugendo rwacu twarusozereye ku rubibe rwa Mabayi na komine Mugina. Nuko urugendo rwacu rwabandanije. Ni inkuru ya INAMUJANDI, ni inkuru nziza cyane kugwaruka ariho tutaruka, ni inkuru nziza kuri kahise keza ku Burundi, ni inkuru nziza ku batari bazi bya INAMUJANDI, ni inkuru nziza ku bantu benshi bafata INAMUJANDI kari umurozi canke ari umupfumu. Nakanya rero ko kugira utohoze neza bya INAMUJANDI. Muri ico gihe rero harabagiye batubaza ibibazo bitandukanye mbe INAMUJANDI ntabo bavukana, INAMUJANDI yoba yaravyaye, mbega nyina wa INAMUJANDI yarinde, se wa INAMUJANDI yarinde, mbe yoba yarapfuye yahambwe he. Ibyo nivyo tukibandanya tuba tohoreje ku nkuru ya INAMUJANDI
nkuko twiyemeje muri INAMUJANDI TV ko tuzoguma tubatohoreza twongera dukora inkuru z'ibibanza vyiza vy'iratiro na cane cane mu ntara nziza ya Cibitoki, na cane cane ivyiza biri mu gihugu cacu c'u Burundi n'amakomine meza ari mu Cibitoke no mu zindi ntara. INAMUJANDI tuzobandanya dukora ibishoboka na cane cane mu guteza ivyiyumviro vy'ugwaruka imbere mu kurushigikira mu nkuru zitandukanye zo kurata ivyiza igihugu cacu ciza c'u Burundi n'abagize akamaro mu gihugu cacu c'u Burundi. Nta wundi yabategura iki kiganiro no kubandanya muteramana nawe mu bizokurikira no kubandanya mungurana ivyiyumviro vyiza. Ni Eric Manirambona alias Mapata.